Zaburi ya 51. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi. Ni zaburi ya Dawidi yanditse hamwe uwavugishwa n'Imana Natani yaza kuri we, Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje. Unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje, unyoze icaha canje. Kuko nzi ibicumuro vyanje, icaha canje cama imbere yanje na ntaryo. Ni wewe ubwawe nacumuyeko, nakoze ikibi mu nyonga zawe, vyabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga, kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza. Raba nabumbanywe kugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Raba ugomba ukuri hirya mu mutima, mu bwigobeko bwawo uzomenyesha ubwenge. Unyezeshe Ezobu ndera, unyuhagire ndabaderere kurusha uko sheregi yera. Unyumvishe umunezero no guhimbarwa, kugira ngo amagufa wavunye anezerwe. Ica inyonga zawe ivyaha vyanje, usibanganye ibigabitanyo vyanje vyose. Mana, undememwo umutima utunganye, unsubize nk'umutima uhamye. Ntuntekure yo mu nyonga zawe, ntunkureko mpwemu wawe yera. Unkomorere umunezero w'agakiza kawe, unshigikirishe umutima ushize icira. Niho nzokwigisha inzira yawe abacumura, abanyavyaha baguhindukirire. Unkize umwenda w'amaraso y'umuntu, Mana we, Mana y'agakiza kanje, niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugororoka kwawe. Mwami teranura iminwa yanje, niho akanwa kanje kazokwamamaza ishimwe ryawe. Nuko utanezererwa ibimazi bamigushikaniye, ntuhimbarwa n'ibimazi vyoshejwe. Ibimazi Imana ishikanirwa mu mutima umenetse, umutima umenetse ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Ugirire neza Siyoni nk'uko haguhimbara, wubake inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu. Niho uzonezerwa n'ibimazi bitunganye, nivyo bimazi vyoshejwe, n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye, niho bazoshikanira amamasa ku gicaniro cawe. Zaburi ya 52. Iyi zaburi yahawe mukuru w'abaririmbyi. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge, hamwe Dowegi umunyedomu yagenda akabarira Sawuli ati Dawidi yaje kwa Ahimeleki. Wamuhiziwe, ni iki gitumye wirata inzigo? Imbabazi z'Imana zihoraho ibihe vyose. Ururimi rwawe rwigenera kugeseza, rumeze nk'urupfuhe rukarishe, rukora ivy'ubugunge. Ukunda ibibi kubirutisha ivyiza, no kubesha kukurutisha kuvuga ukuri. Sera. Wa rurimi rw'ingunge we, ukunda amagambo yose ayongobeza abantu. Nawe Imana izogucuranguza gushitsa ibihe vyose, izokuraha igushikure mw'ihema ryawe, ikurandurane n'imizi, igukure mw'isi y'abariho. Sera. Abagororotsi nabo bazobibona biyubare, bamutwenge bati raba, uyu niwe atahinduye Imana igihome kimukingira, ariko yizigira ibihinda vy'ivyo atunze, akiha inkomezi mu bubi bwiwe. Ariko jeho meze nk'igiti ca elayo kiremvye co mu rugo rw'Imana, nizigira imbabazi z'Imana kugeza ibihe bitazoshira. Nzogushima ibihe vyose kuko ari wewe wabikoze, nzokwitega izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Zaburi ya 53. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi, bavugira inanga mw'ijwi ryitwa Maharati. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge. Igipfu cibwira mu mutima ngo nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze ibyo kugabitanya byo kwanka urunuka, ntawe ukora ivyiza.
Imana icishiriza mu bana b'abantu iri mw'ijuru kugira ngo irabe ko harimwo abatahura barondera Imana. Bose basubiye inyuma, bose banduye hamwe, ntawe ukora ivyiza, eka nta n'umwe. Mbega inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifise? Ko barya abantu banje nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaza Imana. Aho nyene bahacikiye umuhongo atakiwubaciye, kuko Imana yakwiragije amagufa y'uwashagarije kugutera, warabatetereje kuko Imana yabahinyuye. Ico mpagakiza k'Abisirayeli kakaba kaje kava i Siyoni. Imana niyasubizayo abantu bayo bajanywe ari nyagano, niho abayakobo bazovuza impundu, Abisirayeli bakanezerwa. Zaburi ya 54. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge, hamwe abanyezifu bagenda bakabarira Sawuli bati, ntuzi yuko Dawidi yishije iwacu? Mana, nkirisha izina ryawe, ucisha urubanza rwanje inkomezi zawe. Mana, umviriza ugusenga kwanje, tegera ugutwi amajambo yo mu kanwa kanje. Kuko abanyamahanga bampagurukiye, n'abantu b'ibirara barondeye ubugingo bwanje, batashize Imana imbere yabo. Sela. Imana ni umufasha wanje, umwami niwe aramira ubugingo bwanje. Abansi banje azobasubiza kw'iyo nabi, ubahonye kubw'ukuri kwawe. Nzogushikanira ikimazi kivuye imbere mu mutima, Uhoraho, nzoshima izina ryawe kuko ari ryiza, kuko Uhoraho yankijije amagorwa yose, ijisho ryanje rikibonera abansi banje. Zaburi ya 55. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yaronkeshejwe ubwenge. Mana, tegera ugutwi kwanje ugusenga kwanje, ntiwihishe ukwinginga kwanje. Zirikana unyumve, unyishure, nembembeshwa n'amajojwa yanje, ndaniha kubw'ijwi ry'umwansi, kubw'agahazo k'abanyakibi. Kuko bandondako amagorwa, bakampigana inzigo. Umutima wanje umbabariza cane imbere, ubwoba bwinshi bw'urupfu bunguyeko. Gutinya no kuja mu gatengo binshitseko, ngwishijwe igihumura no gucika ivutu. Ndavuga nti compa nkagira amababa nk'inkukuma, mbagurutse nkaruhuka. Raba, mbanyerereye ngashika kure, nkarara mu bugaragwa. Sela. Mba mpungiye vuba mu buhungiro, nkikinga igihuhuta n'inkubi y'umuyaga. Mwami bayogobeze, uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye umuryano n'intambara mu gisagara, ku murango no mw'ijoro, bagendagenda hejuru y'inzitiro z'amabuye zaco, kandi kubw'abitanya n'inzigo biri hagati muri co, ibibi biri hagati muri co, agahazo n'ubugunge ntibiva mu nzira zaco. Si umwasi yantutse, vyari kumbera ibitwarika, canke unyanka siwe yanyishimye hejuru, mba naramwinyegeje. Ariko ni wewe urunganwe rwanje, uwo twagendana umukunzi wanje pfamfe. Twashira hamwe twinovorana, tukagendagendana n'ishengero ryo mu ngoro y'Imana. Urupfu rubazeko giturumbuka, bamanuke baje ikuzimu bakibona, kuko gukora ivyaha kuri mu ngo zabo no mu mitima yabo. Jeho nzokwambaza Imana, Uhoraho azonkiza. Ku mugoroba no mu gitondo no mu mashoka, nzokwama niganyira, ncura umuniho, nawe azokumva ijwi ryanje. Yacunguye ubugingo bwanje ngo bube mu mahoro, kugira ngo ntibanyegere, kuko abandwanya ari benshi. Imana izonyumva ibacishe bugufi, niyo ihora ihangamye uhereye kera hose. Sela. Izocisha bugufi abatigeze bahindana, batubaha Imana.
wa wundi yaramvuye amaboko ngo arwanye ababana nawe amahoro, yahumanije isezerano ryiwe. Akanwa kiwe kanyerera nk'amavuta, ariko umutima wiwe warimwo intambara gusa. Amagambo yiwe yaremba kurusha amavuta ya elayo, ariko yari inkota zisokowe. Ukorere Uhoraho umutwaro wawe, nawe azokuramira, ntazokwigera akundira umugororotsi kunyiganyizwa. Ariko wewe Mana, ba bandi uzobamanukana muri rwa rwobo rw'amahonero, abicanyi n'ingunge ntibazocagatiza iminsi y'ubugingo bwabo, ariko jeho nzokwama nkwizigira. Zaburi ya 56. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa inuma yihoreye y'abakure. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe Abafilisitiya bamufatira i Gati. Mana, ngirira ikigongwe, kuko abantu bashaka kumira, biriza umunsi bandwanya bampahaza. Abansi banje biriza umunsi bashaka kumira, kuko abandwananya agakengerwa ari benshi. Igihe cose ntinye nzokwizigira. Imana izompa gushima ijambo ryayo, Imana niyo nizigiye sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Biriza umunsi bagoreka amajambo yanje, ivyiyumviro vyabo vyose ni ivyo kungirira nabi. Barakorana bakinyegeza, bakagenza ibirenge vyanje, kuko babundiye ubugingo bwanje. Mbega ukugabitanya kwabo kuzobakiza? Mana, uburake bwawe ubutsindishe hasi amahanga. Uharura iminiho yanje, ushira amosozi yanje mw'icupa ryawe. Mbega ntiyanditswe mu gitabo cawe? Maze abansi banje bazosubizwa inyuma ku munsi nzotakambako. Ivyo ndabizi, kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Imana izompa gushima ijambo ryayo, Uhoraho azompa gushima ijambo ryiwe. Imana niyo nizigiye sinzotinya. None abantu boshobora kuntwara iki? Mana, amasezerano nagusezeraniye ari kuri jewe, kandi nzogushikanira ibimazi vy'ishimwe. Kuko wakijije ubugingo bwanje urupfu, n'ibirenge vyanje mbega ntiho bikijije gutsitara, ngo mbone ingene ngendera imbere y'Imana mu muco w'abakiriho. Zaburi ya 57. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mw'ijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe yahungira Sawuli mw'isenga. Ngirira ikigongwe Mana, ngirira ikigongwe, kuko ubugingo bwanje buronka ubuhungiro muri wewe. Mbere no mu gitutu c'amababa yawe niho ngira mpungire, gushitsa aho ibi vyago birenganira. Ndatakambira Imana isumba vyose, niyo Mana imarira vyose. Izotuma iri mw'ijuru inkize ushaka kumira niyantuka. Sera. Imana izotuma imbabazi zayo n'ukuri kwayo. Ubugingo bwanje buri hagati y'intambwe, ndyama hagati y'abaka umuriro. Nibo bana b'abantu, amenyo yabo n'amacumu n'imyampi, ururimi rwabo ni inkota ikarishe. Mana, nushirwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Bateze ibirenge vyanje umutego, umutima wanje uricurikiriye. Bimvye icobo imbere yanje, baba aribo bakirokeramo. Sera. Mana, umutima wanje urahamye, umutima wanje urahamye. Ndaririmba, mbere ndaririmba ishimwe. Ewe bwiza bwanje niwikangure, kembe n'inanga nimwikangure, nanje ubwanje nzokwikangura ntanga umutwenzi. Mwami, nzogushimira mu moko, nzokuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari nyinshi zishika mw'ijuru, ukuri kwawe gushika no mu bicu. Mana, nushirwe hejuru y'amajuru,
icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Zaburi ya 58. Iyi zaburi yahawe mukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mwijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu. Mbega ugucereza niko mucisha imanza zibereye? Yemwe bana b'abantu, mbega muca imanza zigororotse? Oyaye, mugabo mukorera ivyo kugabitanya mu mitima yanyu, umuryano w'amoko yanyu niwo rubanza mucira mu gihugu. Abanyakibi batandukanywa n'Imana uhereye kuva mu nda za ba nyina, iyo bavutse baca bizimagiza bakabesha. Ubumara bwabo bumeze nk'ubw'inzoka, bameze nk'imamba itumva, yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagunzi, naho bayigundisha ubupfumu. Mana, ubavune amenyo mu kanwa kabo, Uhoraho uhongagure amajigo y'iyo migunza y'intambwe. Nibakamangane nk'amazi asheshwe, bakigenekereza imyampi ibe nk'ibishishibano. Babe nk'igifyera kiyaga kigashira, babe nk'inda ikorotse itigeze kubona izuba. Inkono zanyu zitarumva umuriro w'inkwi z'amahwa, Imana izozikuzaho agashururu, imbisi nizifashwe zose. Umugororotsi azonezerwa niyabona uko guhora, azokogesha ibirenge vyiwe amaraso y'ababi. Bizotuma abantu bavuga bati nukuri hari impera y'abagororotsi, nukuri hariho Imana icira imanza mw'isi. Zaburi ya 59. Iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mwijwi ryitwa Ntuhonye. Ni zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu, yanditse hamwe Sawuli yatuma bagasagaza ku nzu ngo bamwice. Mana yanje, unkiza abansi banje, unshire hejuru y'abampagurukiye. Unkize inkozi z'ibibi, undinde abamvisha amaraso. Kuko raba babundiye ubugingo bwanje, abahizi barankoraniye, atari kubw'icanje gicumuro canke icanje caha Uhoraho. Barirukanga bakitegura batagira ico bampora. Vy'ukuri ukunsanganire uvyitegereze, wowe nyene Uhoraho, Mana nyen'ingabo, Mana y'Abisirayeli. Vy'ukugirire amahanga yose, ntugire abanyabicumuro babi, ugirire ikigongwe. Sela. Bataha ku mugoroba bagwangwara nk'imbwa, bakagendura igisagara. Ehe, badudubiza amagambo mabi mu kanwa kabo, inkota ziri mu minwa yabo, kuko bibwira bati ninda vyumva. Ariko weho Uhoraho uzobatwenga, uzokwegurwa n'agashinyo ku mahanga yose. Ewe nkomezi zanje, nzokwitega, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira. Imana mboneramwo imbabazi izonsanganira, Imana izompa kwibonera abandyamiye. Ntubice abantu banje boye kwibagira, ubasabagirishe ubushobozi bwawe, ubacishe bugufi, Mwami nkinzo idukingira. Amagambo yo mu minwa yabo niyo gicumuro c'akanwa kabo, ubwibone bwabo bubafate nk'umutego, bo n'imivumo n'ibinyoma bavuga. Ubamarane uburake, ubamare boye kubaho ukundi, kugeza ku mpera y'isi bamenye yuko Imana ariyo iganza aba Yakobo. Sela. Ba bandi baze batahe ku mugoroba, bagwangware nk'imbwa, bagendura igisagara. Bahunahuna hose barondera inyama, nibatahaga bakesha ijoro. Ariko jeho nzoririmba inkomezi zawe, mbere mu gitondo nzoririmba imbabazi zawe n'ijwi rirenga, kuko wambereye igihome kirekire kinkingira, n'ubuhungiro ku munsi w'amagorwa yanje. Ewe nkomezi zanje, ni wewe nzoririmbira ishimwe, kuko Imana ariyo gihome kirekire kinkingira, ni Imana mboneramwo imbabazi. Zaburi ya 91.
uba mu bw'igoko bwisumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho, nturi ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyobi vyayo, ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, yisumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje.